turatanguye ca kiringo gihambaye twebwe abakristu dutumire bwa mbere gusozera umwaka wa liturujia. Ikiringo rero kugira ngo tugisozere neza, Ekleziya yaduha misi yose guhimbaza umunsi mukuru wa Kristu nawe, kugira ngo Yesu Kristu aze atubere kandi umukiza mu buzima bwacu. None rero umunsi utanguye igisabisho ca Noheli yacu, kugira ngo dusabe Mukama aze kubana natwe, kugira ngo dusabe Mukama abandanye agaragaza ububasha n'inkomezi ziwe mu buzima bwacu. Ijambo rero rizotuyobora na cane cane muri misi 9 iri twazirikanye iza muri 133 umurongo wa mbere kugira riti muranga ingene ari vyiza kandi bihimbaye kubana n'abavukanyi ubumwe. Izaburi rero twese twazirikanye ijeje gusomerwa izaburi 133. Umurongo wa mbere rero akaba ari wo uzoturongora muri iki kiringo c'imisi 9. Muri igisabisho rero c'imisi 9 twebwe rero tuzoheza tubandanye tuzirikana cane rwose ubuzima mu Kristu. Tuzoheza tubone umwanya turaza kwitambura, ariko uko iyi misi izogenda irakurikirana tuzoheza twinjire no mu buzima bwacu. Kuva kwa mbere n'abatumirira tuzoheza dusubire twibukanye bimwe bimwe mu bijanye n'ubuzima bwa Kristu, ibyo twita isakramento, kuvuga hamwe tuhezagiza amazi, tuhezagiza amasanamu, bijya byose tuza n'amashapure canke amasanamu, kugira ngo dusubire twumve neza ico Ekleziya itubwirira mu gihe tuzanye bijya bikoresho vy'iranga. Tuzoheza rero tuce tubandanya umunsi wa kabiri tuzirikane cane rwose ingene Mukama wacu Yesu Kristu uyu mwami n'umukiza mu kiringo c'ubu tubandanya tumubandakanya. Umunsi wa gatatu rero tuzoheza tuce tuzirikana cane rwose akaranga n'akamaro k'Umukristu muri paruwasi mu buzima bwiwe. Umunsi wa kane rero tuzoheza twihereze Mukama tumushengerere, ariko dufate n'akanya twebwe kubonana nawe w'isakramento ry'ikigogo. Umunsi wa gatanu rero tuzoca tuzirikana cane kandi twibukanye ibikoko mu buzima bwacu. Umunsi wa gatandatu rero twize tubishire mu ngiro muri ico gikorwa tuzakora c'urukundo bon action. Hanyuma ku munsi w'Imana rero tureze turi nasi nshimye kubivuga mu ntango kugira ngo dushobore kumva neza igisabisho tugiye kubana. Mukundire rero inyigisho y'uyu munsi tuzirikane mu ngingo zitatu. Bwa mbere turaja kuzirikana izaburi 133. Bwa kabiri turaza kuganira hamwe mu ntango ingene umuvukano, ingene ubumwe bwari bumeze kuva mu ntango. Hanyuma kugira gatatu turaza kuraba byose tukaza ubumwe n'ubuvukanye hagati yacu. Iyi misi rero 9 tugiye kumara, tuze rero turaba kumwe n'inyigisho mu gisabisho, mu bikorwa vyacu vyose tujerekeza kuri Yesu Kristu umwami n'umukiza. Igisabisho, inyigisho n'ibikorwa vyose turabe yuko vyerekeye umwami n'umukiza wacu Yesu Kristu, kuko ivyo bitatu biri hamwe turaheza rero tugashobora gutegera ya
majambo Yesu Kristo atubwira uko nziza y'amata y'umweranda Yohana ijambo ya 25. Ico cose mwagiriye umwe muri abo bato bato nije mwakiriye. Ico cose mwase kugirira umwe muri abo bato bato nije mwase kugirira. Kugira ngo rero twumve neza yuko izi nyigisho tugiye kubamo, igisabisho tuzobamo cose, ibikorwa byose tuzorangura, tuzobibemo tuvyerekeza mu rukundo rw'Imana. Niho rero izabica idutumira twese kubana n'abamugana, idutumira twese kuba umwe. None rero izaburi 33 ni izaburi bahora baririmba mu kuvuga, aho bita ibisoko demote. Izaburi baririmba bariko baravuga i Yerusalemu. Mugihe rero bariko baravuga i Yerusalemu, biraheza rero bikatwibutsa natwe urugendo rwacu turiko tuduga muri ya Yerusalemu nshasha, ya Yerusalemu yo mw'ijuru. Uyu munsi rero gusubira kuzirikana iri zaburi, gushaka natwe kugira ngo mu buzima bwacu tubone yuko turi ku rugendo tugenda tugana Yerusalemu yo mw'ijuru. None rero umurongo wa kabiri hati ni nk'amavuta avuga neza, asiga umutwe agashungukira ubwanwa amano no ku mbuga n'imyaka baciye. Hariho abakera bibaza yuko karirimbo bakaza ukaza gatera karirimbo. Amavuta rero yubahwa cyane, maze ayo mavuta bakayasiga ku mutwe cyari ikimenyetso nk'intama. Mu nyuma ayo mavuta akamanuka ku bwanwa bwa Aroni. Ubwo bwanwa rero cyari ikimenyetso kitwereka imyaka umuntu amaze. Maze rero ayo mavuta niyo natwe asubira kutwibutsa ya mavuta meranda twasigwa batisimu, ya mavuta meranda twasigwa mu konfirmation, ya mavuta meranda kandi bamwe dusigwa mu isakramento y'ubusaseredoti, ni ya mavuta meranda kandi bamwe dusigwa mu gihe turiko turaronka isakramento isiga ry'abarwayi. Ireko twibukanya iryo siga ry'abarwayi n'abantu benshi babatsinda, abantu batinya umwe basinzira baramuganye basiga isiga ry'abarwayi benga isaye bishyira hamwe baze ko muri kucanye kumushiza baratinya gusiga amavuta meranda isiga ry'abarwayi mucimu yaba hasi sinkafanda yabasiga ngabo ayo mavuta meranda ikimenyetso cy'uko bayasiga ku mutwe akamanuka agaheza rero akuruka ku bwanwa bwa Aroni. Kwari kugira ngo basubire bumve neza yuko ayo mavuta natwe tuyasiga
begukire rwose babe rwose abumukama niko natwe twasizwe ayo mavuta kandi n'ubu tubandanya tuyasigwa kugira ngo twegukire umukama. Uwasizwe rero ayo mavuta acaheza akaba mu bumwe, agaheza akaba muraganya muneza kumwe n'umukama, kuko ayo mavuta cyari ikimenyetso cy'uko umusaseredoti cyane uwo muhanuzi n'uwo mwami yatowe n'Imana. Twebwe rero twatowe kuko umukama yadukunze, kandi abo yatowe abo akunda araheza akabasiga. Muri mwebwe dukuyemo abantu b'abashingantahe, abantu bari ngaha b'abapfasoni, bibaza yuko atari mwe mugira dusiga amavuta, sibyo? kandi bisiga amavuta urumva yuko harimo ubuzima. Reka dufatira ku bintu bisanzwe. Ayo mavuta rero nayaheza akagira ubwami, umubiri ugasa neza, umubiri ugashobora gutotahara, kugira ngo rero nawe kuko umubiri hanze biboneka umuntu yumve yuko ameze neza. Ayo mavuta rero mugabo twebwe dusigwa sayagarukira inyuma, nayinjira indani mu mutima kugira ngo ahindure ubuzima bwacu, kugira ngo aho umutima w'abagani ugumye ushobore kuboroha. Uyu munsi ayo mavuta twasizwe kandi n'ubu kugira ngo asubire agarukane mu bugani akamotera. Ayo mavuta yari afise ibimuga neza, ni hamwe duhora tuvuga ati ibisabisho byacu bivuge mu ijuru umunsi w'iseri. Ni ukuvuga ayo mavuta yari afise akanovera kanifasha rero natwe gusubira kumva ubuzima na aho tubaye, akamotera. Je maze iminsi ndiko ndabizirikana ibintu bijanye n'akamotera. Nyine ubwiranga Francisco aragaruka cane rwose ikintu kijanye n'akamotera, ico yita twebwe atubwira abasaseredoti namwe n'ubusaseredoti bwe bwose dusangiye namwe ntabagaruka mufise akamotera. Atubwira ati nimukire akamotera k'intama zanyu, l'odeur des brebis, akamotera k'intama zanyu, kugira ngo tumwe gusa dufise akamotera de parfum, hariho abisiga parfum, abafise amavuta amotane, mugabo twige kugira akamotera. Sinzi mwebwe muragenda mu mpimba mumaze kujayo, bamaze kumva akamotera bwazwe n'akavuga l'odeur de Jésus. Muramaze kugenda mu bitaro ukumva odeur yaho yari parfum basiga, sinibaza. Mugabo uyu munsi mu rugendo mukama ashaka ushobore kugira akamotera. Muramaze guhura n'umuntu afise igikomere kiriya amaze iminsi atatu, ingene aba afise ndabivuge n'urugo impamvu n'umuntu ingene aba amonta pour ne pas dire bitari byiza. Muramaze kumva kariya kamotera, ntibikunda yuko dushobora kuba iruhande yabo. Uyu munsi il faut avoir l'odeur de nitugire akamotera k'abanyabantu, atari kuguma gusa dufise akamotera k'amaparfum k'amavuta meza. Nibige kugira akamotera ka bene wacu, kuko n'abanyana bavukanye. Akenshi murazi ibintu biraca iyo dushitse hariya tukatubwira tumeze gutya, kuko ata munengo baba bafise y'abandi bari ntabuca bawushira abantu b'amaratora gukora iki nitwa batasha tumushira. Mugabo aratubwirira cane mu gusigwa ayo mavuta bamanuka, ni kugira ngo dushobore kuba dufise akamotera k'abavukanyi bacu. None rero ayo mavuta twasize kuva tukiri bato, agaheza akaba yarafise ibimuga neza. Uyu munsi abagana gusubira kugira iyindi odeur
dufise odeur ya memoire. Iyo akamote amaze gushikira ikimenyetso cy'uko uri hafi y'umuntu, ni ikimenyetso cy'uko ibiri muri we hanze byinjira. Ntushobora kumoterwa n'ibintu biri hafi y'ibibaba, umuterwa n'umuntu ari hafi yawe. Bisigura yuko uyu munsi mu rugendo turimo tuganiriza yuko duhamagariwe natwe kuba dufise akamotera kamene wacu. Umuntu wese mujyayo amavuta twasizwe akamotera kayo aheze asubira agaruye mu buzima bwacu, kugira ngo natwe twese tuzabiganye n'abandi tubasiga amavuta natwe twisiga. Mu gihe twumvise yuko tudafise akamoto kamwe, duheze dusabikanye tugira akamotera kamwe. Atari bamwe bafise abandi bafise akantu kabo, twumve yuko twese dufise akamotera kamwe, kuko turi abana b'Imana, kuko twese dusigwa amavuta amwe ya Kristo y'abagwa y'abategume. Mugabo ubuzima bwacu twabwirizwa kugaruka tuba dufise akamotera kamwe. Mu gihe rero tudashaka akamotera kamwe, ubwirizwa rero natwe gusubira kwegera abo bavukanye, tubasige abo bahagararaye bashobore kuvugana igororoke. Amavuta akamotera. Bwa kabiri ku murongo wa gatatu hagira ati inkurume umusozi Herimoni ushungurukira umusozi ya Siyoni, niho nyene Mukama yategetse kuhaba umunezero n'ubuzima bw'imyaka yose. Iyi ni imvugo gereranya ariko bashaka kuvuga urume ruri ku musozi wa Herimoni. Herimoni ni umusozi uri hejuru cane rwose, hanyuma Siyoni ikaba igisagara kiri hasi. Ubwo rume rero burya twese dusanzwe tubimenyereye nk'umuci, haba hariho urume. Urume rero ruheza umwanya wenda urahaca ukamera nk'amazi. Ni nk'urume rw'umusozi Herimoni rushungurukira ku misozi ya Siyoni. Ayo amazi afise insiguro nyinshi, amazi afise insiguro y'ubuzima. Mwibuke kuva mu gitabo c'Abami, Imana imaze kurema ibintu byose yaracagaguye amazi. Mbere na mbere ijambo yaremwe, aho ni muri Yohana. Mugabo mu gitabo c'Abami, umutima w'Imana yaremye yarereka amazi ikimenyetso cy'ubuzima. Mwibuke Nowe igihe bavuga yinjiye mu bwato, ingene amazi yabaye ariko kandi ikindi kimenyetso cy'uko ashobora gutindura no gutindura ibintu byinshi. Amazi rero ubwabo ngaha araheza akatwibutsa twebwe abakristo amazi twasuzwe ku Petero ibatisimu, kugira ngo uyu munsi dusubire tugendere indagano z'ibatisimu. Ayo mazi atwibutsa amwe Abisirayeli baja bava mu gisagara mu gihugu c'ubuja baja mu gihugu c'isezerano. Umukama yarakubwiye Musa arakubita inkoni, maze baca mu mazi hagati, barajabuka gushika bashikire igihugu c'isezerano. Ayo mazi natwe uyu munsi twasuzwe ku mibatisimu, ni kugira ngo tuve ubuja bw'ibicu, tujabuke tuje mu buzima bw'Imana, kubandanya dufise tuvuga ntitubaho mu ngabirano z'Umukama. Ayo mazi araheza akatwibutsa ya mazi Yesu bwa mbere kanamugaribe yabanje guhindura umugani amazi akagira abantu bakunda akayoga niyo bashaka kuvuga muri bya bintu bya wasafi mwereye neza mu Burundi ngo byari byoroshye wahimwe amazi yari guhindura
maze agaheza akisuka amazi n'amaraso k'umusaraba kugira ngo aturongere gukiza, aturongere amasakaramentu. Ayo mazi rero ashungurukira ku misozi ya Siyoni ni amazi y'ubuzima, ni ayo mazi dusubira kubona mu masakaramentu. Ibyo nariko ndababarira kuwa mbere tuzosubira kuzirikana ajya amazi meza agira igikorwa cayo. Amazi twasutse uyu munsi kugira ngo ushobore gusubira kugendera mu tugarira nzira z'isima, ushobore kuva mu kuja kw'igicumuro twinjire mu buzima bw'Imana, ni kugira ngo dushobore kwakira urukiza. Byose Mukama abitunganya. Amazi rero kandi aratyora no mu buzima bwacu. Turaza no kuvuga amazi mu buzima sikono yose nabi amazi y'ubuzima, ni ukuvuga mu gihe ari ubuzima natwe buri munsi twarakoze ubuzima. Kandi Yesu atubwira ati naje ku isi kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Bamaze kuronka ubwo buzima rero baheze nabo bige gutanga. Abavyeyi muri ngaha murabizi kurusha ingene gutanga ubuzima bitera agahimbaye akanyamuneza. Ingene rero uyu munsi natwe twaronse ubuzima tukajabuka tukagendera izo ndagano, duhamagariwe natwe gutanga ubuzima mu kuba mu bumwe, kuba mu buvukano hagati yacu. Kuko twese dusangira amazi amwe, twasutsweko amazi amwe ahezagiye. None ibyo byose biduhamagarira kugira ngo dusubire duce tubana nk'abavukanyi, tubane ubumwe. Umukama rero agaheza agatubwira ati niho nyene Mukama yategetse ko haba ubuhezagiro bw'ubuzima imyaka yose. None rero ayo mavuta, ayo mazi twarabironse n'uburyo bwiza. Dusubire rero tubigendere mu buzima bwacu, kubana kuba mu bumwe. Ibi bintu bibiri rero umwe wese kwikorera kugira ngo ashobore kubana n'abavukana. Umuvukano rero ushoboka mu gihe twebwe rero twemereye kuba isoko ry'ubuzima muri byose na hose. Igihe twebwe twemereye kugenzwa n'Umukama akaja imbere natwe tugakurikira. Uyu munsi ni kugira ngo Umukama asubire akabure mu buzima bwacu ubukristo. Uyu munsi iki kiringo, iyi minsi 9 dutanguye kubaho, ni kugira ngo dushobore bavukana kugaruka ngo tuvuge kuri wa musozi. Iyi zaburi baririmba Yerusalemu, natwe twiduke bwa mbere twitiyorore, twige kuza twitiyorora abavukana. Ukwitiyorora sinzi hamwe na rimwe abana ndababwira nti mwaba mwese mwabwiye muhira mwagize dushe, ni kuvuga abana bazi tuze turoza imitima yacu, imishaha yacu, imibiri tuyoza misi yose. Mugabo turahamagariwe natwe kuza turatyorora imishaha yacu. Iyo ikintu kimaze umwanya muniniya utagityorora kiratinda rero n'ubugari kigafata indi harama. Mugabo iyo ugenda buke buke uratyorora, ugaheza rero ukabikirwa n'ubugani ukuraho ubucafu.
byoroha. Ubwa kabiri rero turaheza tumaze kuzirikana umugani izaburi 133, turaheza rero dutangure ingingo ya kabiri. Umugani amamuko y'ubumwe, amamuko y'ububana n'ubuvuga. Duhere cyane cyane mu ntango y'irema bitabo cy'amamuko, turabe ingene Imana yaremye. Imana yaremye umuntu igira iti ntibikwiye yuko umuntu yobaho ari wenyine, ntibikwiye yuko umuntu yobaho ari wenyine. Umuntu abwirizwa kubaho ari kumwe n'abandi. Reka rero tureme ubundi muntu mushasha kugira ngo bashobore kubaho. Mu ntango umuntu ntakwiye kuba wenyine, kuba karadura wabeho wenyine. Uyu munsi kugira ngo twumve natwe turazi yuko nta muntu n'umwe ashobora kuba wenyine. No mu Kirundi bagira ngo yari afise byose ngo n'umwami baregeze kugira ngo yaratiye urushinge. Ni ukuvuga rero Imana imaze kubona ko umuntu akwiye kuba uri wenyine, yaramuremeye umuntu babana ari we umugore wiwe. Jewe iyo nshyize ngaha rimwe rimwe ndabigarukako, kandi n'ubu nizeye ko tuzobigarukako. Imana yaremye umugabo umugore, sibyo? Ntiyigeze irema umugabo, ntiyigeze irema umugore umugore, sibyo? Ubu je niko ndashaka kubivuga, urashaka murabe ubunye aho tugeze, ejo aho twari kumwe ngaho ku mugoroba niho nababariye. Urabona yuko akenshi bandika ko umugabo canke umugore n'iwacu ntibirashika, mugabo hariya mu bimwe bimwe byo hanze baraheza bagashirako uvuge kuri umugabo, uvuge kuri umugore, canke uvuge kuri umugabo yahinduritse akaba umugabo umugore, canke uvuge kuri umugore yahindutse akaba umugabo, canke uvuge kuri ibintu byose atana kimwe kuri ibi. Aho niho bageze. Abo ngabo mu Faransa bashaka kuvuga icyo bita transsexuel canke asexuel, kumva yuko muri we adaheza ngo yakiteka n'icyaha. Duca tugeza tukumva unye hariho abantu babayeho. Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bashobore kuba hamwe, babandanye bafasha Imana kurema. Mugabo mu gihe cya none umugabo araja hamwe n'undi mugabo, umugore akaja hamwe n'undi mugore. Hariho n'abagira n'ibindi, umuntu akaja hamwe n'igihugu. Imana yaremye umuntu ngo abeho umwe n'uwundi. Nico gituma dushikiriye ivyo twoheza tukaza turasubiramo inama. Ikibabaje ntaco muzi, bakaca bashaka kuvuga ngo bagomba kumera umwana. Nabo ngo bagomba umwana. Mwe mugomba umwana gute? Uri umugabo wundi, uri umugore wundi. Ugomba umwana gute? Uri umuntu w'igihugu. Imana kurema umuntu yamuremye kugira ngo ashobore kubana n'abandi. Mugabo twebwe aho tugeze biriko biratsindwa. Jewe genda murabe ubu amafinansima yose aza menshi ayaza genda muri RSS, abari muri RSS bahanze mubahamagara bababagazi kuriki. Mugabo genda muri RSS, le projet qui est financé, c'est le projet des homosexuels. Reka ibyo bintu bikagaragara mu buzima bwacu. Mugabo akenshi ibyo byose bikomoka
twega abana ingene baturaba kubera imwe ndakunda kubivuga abana ntimuze mwibaze yuko batazi kubona barabona kandi barabona kurusha abakuze kuko atabana batoyi baje ubwo muhamagara umwana w'imyaka 2 amuha telefone gutya arazikoresha yabibonye nabiraga umwana umuhamagaye za telefone zifite ibiharuro umunamwe n'azimufise uyimuhaye anazi neza ko telefone ashobora ko atacikora ihangaje abana b'ubu baradise urimbira umwana w'imyaka 2 adise azi guhembeka umunsi we muri ene mu bweza ikimenyetso cy'uko abantu bazi ngabo tubamo ibyo dukora cyo bituma rero kenshi abana bakomerekera hari abantu bize psychologie barabizi au niveau de l'identification y'umwana ni hakenshi akomerekera hageze yuko yidantisha kuri se ntibikunda kuko aravuga ati se suri mbese no kwidantisha urugi abona ibyo isakora abona ingeri yigenza ameze nk'abatsitora hageze yuko yidantisha kuri nyina ntibikunda kuko abona ingene nyina yigenza abona ingene mu buzima muhira ni ukuvuga abana barabona kuvuga rero bikaca nyina bavuga bakaca twebwe kubera imunsi ngorane tugira bwamukategana biraba tukaca tubarungika i Buraya kugira ngo tubeho neza ubwabo i Buraya turungika iwacu bikora neza atangorane bamaze kubona fondasiyo bwari wacu ziramaze gusohoka marazikora ubwabo mbere na mbere Imana yari yaremye umuntu kugira ngo abane n'abandi aheze rero ashobore gufasha Imana kuruhuka aho ku bijanye n'ibintu abayeho uyu munsi igisabisho cacu kigarukiye ingo dusabire ingo hariho benshi bakomerekera mu ngo abana bapfunze jewe ndibuka nzarazaga abayobozi bagira umwana ndi muri stage yabwiye yuko amaze kumubura yakiri bato ubwabo yabaye mu mihana 6 yo ngaha ibujumbura aho bose yarumana kimwe bose bagumana akiri abana barakomerekera ngaruke kugira ngo dusubire turambe bajya abana bavuga n'ibishushu jewe ndavuga abana barakomereka bose barakomereka bose hariho umunsi umwe twese twega bamaze kuja mu wakabwita ukajana bamaze kuja ari umunsi naragiye bene biri mu wakabwita ari muri sare abana batoye barafite imyaka myinshi yari afise indwi zibiri uwari afise iminsi myinshi yari afise indwi zibiri uwo mwana abo bana ati abakobwa bose baveyo hasigareyo abantu b'imisore gusa nta kintu kimwe kivuga twaguye turi imisore gusa kimwe twavuze ubuhembura yuko twifite ingabirano abantu b'imisore n'abagabo bamaze ibiti birafashe bavuga abaca batanga kuririmba ibyaka mugabo ndakubariye twamaze une minute abantu bagatandukanye bose bari kubarira bashobora kutubwira ati gusohoke abahungu binjireyo abakobwa ntagire ikintu na kimwe bavuga abakobwa binjiyeyo barahamara umwanya ati abantu bose bari bahoze ikimenyetso cy'uko bakomeretse ku mutima umwana nk'uyu rero amaze imyaka ingana kugira ngo
ushobore gutora aho yakomereye. Urambaza umutima kugira ni ukuvuga abana barakomereka. Hajya duhora tubona abatangiye gusaba igenda myiza akenshi barakomereka. Ni ukuvuga rero ntaho yireba Imana yaremye umuntu kugira ngo abane n'abandi. Mugabo twebwe nitwe dutuma nagomba guhera mu nama hariya. Siniriwe ndavuga kuko amaze kuza ku isi. Navuze ubuzima bw'aho ngaho. Ndabona muri mwe baracanye abakobwa, baracanye imisore. Ndabona muri ababyeyi bakuze, ndabonamo n'abantu bakiri batoya. Mugabo umwe wese ku rugero rw'igihe yige gutanga ubuzima. Dushaka kubandanya tuvuga kuko turi ku rugendo. Ibyabaye tubihereze igikombe c'Imana. Ibyo turimo ubu tubibe n'umukama. Hanyuma tubandanye tuvuga. Umuntu rero aca neza akabona umwana avutse aje ku isi aba mu muryango wawe. Nawe amaze kuba mu miryango itandatu bose aguma agenda wiyumvira ngo asigara ameze gute? Ahashitse igikunda ubuheruka n'ibikunda bivuga ukuvuga tuze turitwararika cane rwose. Bajya abantu baba bashingwa n'ingorane. Ni byiza yuko umuntu azaradekura kandi tuza turabisabira ibisubiye kuba bajya abantu batwarira bakiyumvira. Ni ukuri sinababeshe. Igihe tugezemo kirateye ubwoba. Abana b'abakobwa barazikorora. Mbere sinzi umwana twahuye mu nzira ambwiye yuko asigaye azikorora ntabwo ashobora gushira. None ageze kuri zitanu mwimwiyumvira acira agacira. Imana ntabwo yireba yaremye kugira ngo abane n'abandi. None rero umuntu aca aheza rero agafasha n'abandi. Twige kubona yuko yaremwe kugira ngo abane n'abandi. Aho hose rero dutera ibikomere dutinyutsa canke tukagira ibitari byo. Uyu munsi ikiringo twinjiyemo twige kugenda nka Yesu. Yesu yamye yiyegereza abantu rero bato bato, abo bantu baribwa, abo bantu bakomeretse bamaze imyaka n'iyindi. Agaheza rero akabashikira akabegera akabakoraho bakaganira. Hari abantu rero ngaha twe benshi canke bake ubwabo twakomeretse canke twakomerekeje abandi. Uyu munsi dushaka yuko igisabisho tuzoza turagira abana ibintu bitatu: inyigisho, igisabisho, ibikorwa. Ibyo bintu bitatu tubigumye: inyigisho, igisabisho, ibikorwa. Igisabisho cacu umunsi tucerekeze kuri abo bantu batagishobora kubana n'abandi kubera ibyo baciye. Navuze ibyo mu buzima. Genda murabe ibyo duhitiyemo ngaha iwacu mu Burundi. Amacakubiri uherumva ati amande yarabitwigishije. Mugabo murabe uyu munsi ingene ikibandanya bigaragara. Mugabo ngaha mw'isengero twese twicara uretse jewe mwese tumaze kuvuga ngo paruwase basukuru kino
ngaho ushitse ugarama bakakicara mu gihande c'abagore shitseyo ndahembera igitabo cy'iruhande mbona igihande c'abagore gusa ngaho nyuma ndabona kuzama y'ikigoro iruhande umushinga ntahe ndavuga ngaho tugeze mu isengero nta bintu bitandukanye tubana tukicara ngaho mu isengero nk'abavuganye tukabibamo umwe tugasangira n'umwatsi umwe ubwabo hanze sinubwica k'ibituma bitandukanye harimo ndababwira yuko igitandukana ca mbere tuze kwirondera ahandi kibanza guhera mu bantu basangiye amaraso mu gitabo c'amamuko abantu ba mbere batanguye gucana mu mihinde nikanyimina abenshi nibo ba mbere batanguye gucana tugaheza tukaraba yosefu n'abandi abene wabo bibuke bariko barababarisha kubera iki twibuke ezawu nande na yakobo aha tuca twese tukaraba imiryango yacu rimwe rimwe amatongo dupfa dusangiye tungana tukajyana amaso n'ibitabo ibindi mugabo ukikomeza hafi amahera bitanu amatongo kandi aritongo arayiguza nk'itongo ry'umuheto canke aritongo mugabo tugasanga turiko tubijyanamo hagati y'abantu hariho bamwe bigeze kubaga mu Burundi uca bashyirwa baravuga aho usanga umugabo nyamugabo arenda ko afise imanza z'ingane n'izindi zitanu umugabo nyamugabo afise imanza zitanu ziri ku rubanza uyu mugabo mugabo yamugabo kubana n'abandi none igisabisho cacu tucerekeze kuri aho duhize turabe abo baducanisha bavuze ibyangombwa ashobora kujamo iby'intara ashobora kujamo akamwana w'amana bamubwira umunsi twige bamuganye kubona yuko ntangire umuntu yaremwe kubana n'abandi muri uko kubana n'abandi rero duhamagariwe kuba mu bumwe bwa mbere n'Imana ariko no hagati yacu ku musaraba kandi umusaraba ku mezi harimo igiti kiva hasi kiduga mu ijuru ni ukuvuga kwinjira mu bumanyi bwa twebwe umwe wese yiwe kuko mu buzima bwacu twaremwe mu gashusho k'Imana mu Gifaransa niho byumvikana créé à l'image et à la ressemblance ni ukuvuga mu gashusho k'Imana rimwe rimwe karatosekana kubera icumu mu gihe rero gatosekana kubera icumu duca tubona rero bitari byo dusubire twinjire mu bunywanyi n'Imana twaremwe twese mu gashusho k'Imana nico gituma Yohana asubira kubitubwira agira ati ico tuzi nuko tuzomubona imbonankubone kandi tugasa nawe bwa mbere nababariye ubu naho dusa kubona twige kugira amaso abona nk'aya Yesu amaso ataguma araba ibintu bitari byo abanyeshuri bari ngaho batari benshi amaso y'abanyeshuri yigera atonda yamara iruhande y'ubude bizishe ndashaka kuvuga misi yose amaso y'abanyeshuri y'ubude amaso y'abantu batanguye kugura aca yirukira kunye ngene basigaye bavuga iminwa ntikivuga mugabo imvugo zisigaye zivuga kurushinga amaso yacu ibyo tuyaragisha amatelefone ibi muramaze kubona yuko bajya abantu bagira amapublicite ibijya by'amasanamu y'iterasoni ntiwinjira twige kuza turaraba ibintu
kugira amaso abona bene wacu bari mu ngorane. Yesu n'uwari hariya yaramubona muri natwe dushikiriye wa muntu dukora duca mu nziza kugira ngo turengane. Bavugana amabwiro turimo twige kugurura amaso abona yinjira mu mwanya w'Imana, ariko kandi tube n'umuntu uri hagati yacu. Nico gituma hari igiti kitse mu bunywanyi n'Imana, ariko no mu bunywanyi n'abantu. Mu gihe tutari mu bunywanyi n'Imana, ntitube mu bunywanyi n'abantu. Umukama si we atuyobora mu buzima bwacu. None rero umwe wese agarukira mu ntango y'irema Imana yamuremeye kubana n'abandi. Mbega jewe ndazi abana banje, mbega jewe mbanye gute n'abandi, mbega jewe hagati ya jewe n'Imana yanje ngo inshuti iyo migenderanire imeze gute, mbega jewe hagati y'abavukanye banje imeze gute, aho ngeza aho nshitsa imeze gute. Umwanya ufitaniye n'Imana mu ntango y'irema Imana yaturemye yaturemye ngo tubane tube mu bunywanyi nayo, kandi tube mu bunywanyi hagati y'abavukanye. Ubwa gatatu, ibitosekaza muvuga ni ubwo bucuti, ubumwe hagati yacu. Ndababwiye ko wese afashe kugira umunota umwe yiyumvire ibitosekaza muvuga ni ubumwe, ubunywanyi hagati ya jewe n'Imana, kandi hagati ya jewe na bene wacu. Badufashe kugera akaririmbo kugira ngo dushobore kuganira ubwo bubaye ibitosekaza, ubwo bumwe, ubwo bunywanyi ya jewe n'Imana na jewe hagati yacu. Kuko ikitosekaza imigenderanire jewe n'Imana canke jewe na bene wacu si co wewe canke kuriya kintu cyosekaza. None rero buri wese afata ku kantu kugira ngo arabe inyigisho, isanisho, ibikorwa abaririmbyi badufasha. Shaka kunywana
kugira ngo tubuze umugabo ntashobora kwiyubakana wenyine uretse babandi umugabo kugira ngo abeho ukaba afise umugore wiwe umugore nicyo niko kuko ukaba ari umugabo umwana aboneka ko hagiyeho umugabo n'umugore umuntu isi yose twige kubibona nk'ubuganira kuvuga byose kaza umwana ubwaje nuko tuzagira umugani iyo wo kugurura umutima umushaka uwundi utuma ubone muhiganirana kuko yohani bagira ati mbega tuzi ngo turakunda imana tutabona ugatugana mwene wacu tubona tuba twigize imana benshi none gukunda imana ubwanjye kugurura umutima wacu tukawerekeza imbere wacu tukabona ibyo agowe tukabona icyo akeneye tukabona icyo ashaka tukabona icyo twamukorera kugira ngo icyo mbona cyose nabishyira mu kibanza cyiwe mbere yaba ari jewe byomendagutse mu gihe ututse umuntu uheze wibwira uti mbega yaba ari jewe agutse mu gihe ngiriye nabi ubundi meze wibwire mbega yaba ari jewe ndabigize uburyo bwendagutse mu gihe ndamubeshe umuntu meze nibaza ati mbega yaba ari jewe ambeshe ntabimenya ejo bwendagutse mu gihe ngiye kwiba ubundi mbega yaba ari jewe yibye byo bwendagutse nico gituma cyose kazi mu mwanya twebwe n'Imana nuko tuba dufise umutima ico bita mu Gifaransa corrompu ni kuvuga ijambo riri mu majambo abiri kuvuga umutima kuvuga wakatitse mu kubiri nuko mu mutima wacu hakatitse nico gituma byose kazi mu mwanya bwaje n'Imana mu guhuza muri wacitse mu kubiri asubira gufatanya twinjire mu rwanda y'amavuta kakamotera y'amazi igitose kaza ubumwe n'ubuvukana hagati ya jewe na bene wacu akenshi nuko dukunda kumera nk'agahinda ninde yagize behagira ati ninde yagize umurinzi wa Munanje ninde yagize umurinzi wa Munanje twige rero kuraba Imana yatugize uyu munsi abarinzi abavukanyi bacu igitose kaza ubumwe hagati ya jewe n'abavukanyi nubwo tuguma twimana mbega ninde yagize umurinzi wa Munanje umuvukanye iruhande yawe ararushe arababaye mugabo ninde yagize umurinzi wa Munanje none rero hariho ishami hariho inzigo hariho byinshi mugabo byose bikwiye kubihiriza Imana none rero mu gusozera tumaze iminsi tubizirikanye ejo twarabizirikanye ingene Mukama atubwira ati ubwami bw'Imana buri muri mwebwe ubwami bw'Imana buri muri mwebwe ubwami bw'Imana buri muri twebwe Umukama akaca aheza agira ati ico cose uzobwira mwene wawe nico uzobwira ico cose uzokwanga kubwira mwene wawe nico uzoba wasiguriye ubwami bw'Imana buri muri mwebwe dusabe Muvyeyi Bikira Mariya adufashe abandanye adusabire kugira ngo uyamenye kwinjira mu bunywanyi n'Imana agaheza akamenya ico abandi babuze ubwa mbere tumutirose umukiza ubwa kabiri umuheza akabona umuvinyu babuze ikana mu bugarire akagumana n'abatuma kugira ngo baronke umutima mweranda uyu munsi tumusabe adufashe kwinjira mu bunywanyi n'Imana ariko kandi adufashe kuba mu bunywanyi
imitima yacu yagarutse uyu munsi iroberere kugira ngo tugire imitima yoroshe n'uwo tuzogira y'amaso abo dushaka ko tubona bino mugaba Yesu turakwinginze muri paruwasi yacu uratuzi gusumba ko twe twiyizi urabona imitima yacu imbere yawe yakomeretse bikadutuma twiraba twebwe nyine tutakimutserwa n'abandi abandi tukababonamo ibindi byo dushaka kutubona bino munsi tubavane wowe n'ugatabo uduhe amaso yawe umutima woroshe wawe kugira ngo twitangira abavuga ariko n'abatwitangiye kaze nawe Yesu dusanguriza tutumbume zose zatumye n'abavuga n'abavuga neza bakora muri tubone mu mvugano tubone n'uko bisa n'ibintu ariko twamurusha twatwumva bitandukanye n'ibisanguriza impamvu zose zitandukanye abana bawe muri paruwasi kaze ukundi umwe kaze n'umwami w'ubutungane umwami akaducira akadukubita n'umwami atwakira urukundo n'umusangure ibyo byose byatwubakiyemo bigatuma tutagendera mu bwami bwawe nawe uri Imana tuzi gusa ko tuyizi twashaka kuba mu bwami bwawe nawe mugaba Yesu kaze ibihe byose bishasha mu buzima bwacu kugira ngo muri uru rugendo dutanguye tuze twimbaze umunsi mukuru wa Kristo umwami tukaza wowe nta wundi Imana dushaka gukora atari wowe kaze turakwimitse mu buzima bwacu turakwimitse mu ngo zose bya paruwasi yacu kugira ngo wime umwami n'umukiza wacu maze ibyo byose twubakiye ko ubwami bwa seki uyu munsi ubisambure maze inganji yawe ikaze hagati yacu mu mitima yacu no mu gihugu cyacu kandi